nuko rero reka duhere novuga ku byavuye muri zino nkino kabona rero yuko muri rusangi ku munsi wa gatanu hariko novuga hagenda higaragaza ekipe yande ino ekipe ya Aigle Noir bariko bagenda novuga bitwara neza imbere ya ekipe ya Rukinzo ekipe y'igipolisi bitsindo biri kuri kimwe babasanze hari anye i Buganda. Interstar nayo ntiyorohewe namba kuko yahavuye itsindwa na RB Amasipiri igitsindo kimwe kubusa gutyo. Nkino zarabandanyije Tel Aviv babanganya na Tigre Noir ubusa ku bundi ku munsi wa gatandatu nyene uwo munsi kuri stade Ngoma Musongati babanganya na Bumamuru kimwe ku kindi. Ikipe ya Vitaro nayo nyene nta manota 3 baronse imbere ya Flambeau du Centre bavuye banganya ubusa ku bundi cyo kimwe na Kayanza United na Burundi Sport Dynamique ubusa ku bundi. Moso Sugar hari anye mu Ruyigi bakwamishije na Magara Young Boys ariko Magara Young Boys nabo baheza bagira ati ashi baronka inota rimwe novuga imbere ya Moso Sugar ryo ryabo ryambere kuva rino higanwa ryagatangura mu kunganya igitsindo kimwe ku kindi. Message Ngozi nabo nyene ku kibuga cyabo Stade Urukundo ntibagikoresheje neza kuko Olympic Star yavuye ibankira gutyo rero banganya ubusa ku bundi. Tugende kuri match par machanko rukino rukuru novuga rumwe ku rundi. Aigle Noir yonyene muri ino migwi novuga igaragara yuko ino saison bafise ico bokora niyo ekipe yonyene novuga yatahukanye amanota 3 ariko kandi kana yatahukana imbere na ekipe idasanzwe ya Rukinzo gutyo rero twovuga ati félicitations kuri Aigle Noir yive. Félicitations kuri Aigle Noir ubundi uri kuraraba na rori ya Rukino Alonzo ntabwo gwigeze ruborohera kimwe ku kindi gushika mu minota miremire nabonye igihe kinini umengo bakimaze ari kimwe ku kindi ariko baragerageza bereka Rukinzo yitwa ko ari yari yabakiriye bari bavuye Makamba. Aigle Noir yaheruka gutsindwa n'umugwi wa Moso Sugar ubatsindiye muhira. Baragerageje kubona yuko atarindi kosa bari bukore iryo kosa najye bari gukora ni iryo kwemera gutsindwa na Rukinzo. Nivyo Rukinzo na Moso Sugar ntibangana. Rukinzo ifise ukuntu ihagaze niyo yagaragara nk'iyo shobora kugira ubwo bushobozi iramutse ishoboye kubikora nyene ariko Aigle Noir na Rukinzo nivyo ntibangana muga itandukaniye seri nini. Uriko raraba nka Rukinzo tuyiteze ko kuzokora gushobora no gukwamisha wari we wese no mwaka ntabwo gwari urukino goroshe kuri Aigle Noir kubera ko mu adversaire nawe atari yoroshe ariko uko bimeze kose Aigle Noir ico basabwa nico bakoze bagerageje ku buryo bwose bushoboka ko bategezwa kuronka iyo ntsinzi ni naco bakoze Alonzo batwara intsinzi imbere yande ya Rukinzo itigeze borohera mugabo atupri barayaronka ayo manota 3 ari naco cari gikenewe cyane. Kiki Rukinzo ikipe y'igipolisi ntibaregiriye novuga nkuko kumbure byategerezwa mbega kuri no ekipe kubera iki rimwe na rimwe zikigaragaza handi naho ugasanga ni na ekipe kemesho ngaha mu Burundi ubona yuko amwe sinuva ngo araduhenda ariko nibishika atagumiza ko warabonye ejo bundi hayagiza mu Musongati ariko no munsi urabona ivyo kurakora na ekipe menshi dahoza ko ariko no Rukinzo twabonye itangura neza burya umuntu yagize depart nziza yamaheza ameze neza turabizi no muri atletisme mugize depart nziza isigura vyinshi ivyo rero twarayibonye kurinda kuri Rukinzo igize depart nziza tubona ni ya ekipe idashobora kugira defete zitatu caye zibiri zikurikirana yamanyene kabisa ivuga uti twebe tugumwe turi hahandi ariko tubora tuti uno munsi Rukinzo benshi bari bayifuza yuko yoja muri Big 4 muri iyi saison tukabona ko Rukinzo yagarutse. Iyi rero defete yande ya Aigle Noir ntitangaje kuko ni Aigle Noir turabizi ngene kuri izi journée zose Aigle Noir yagiye guhagarikwa nande na Moso Sugar twari twiteze ariko ivyo zarayibabaje ivuga ati tugaruka dushiramo inguvu tuyokina na Rukinzo nubwo tuyisanze wabo. Rukinzo rero ntiyari izi ya frustration bari bafise Aigle Noir yo gutakaza urukino na Moso Sugar baza bafise inguvu. Rukinzo nabwo ati tuje gukina kugira ngo turabe ko twoduza amanota ariko Aigle Noir avuga ati twe turashaka uno mwaka nimuri butuje mu bahiganwa igikombe rero barayitsinda wabo. Rukinzo nayo urumva ariko yari yakinye nkuko yifa yavuze ati MB partout
presque nka match yose yagira ihere ari MB part ariko Aigle Noir nyene iragira aka experience irashiramo ica kabiri byumvikana yuko ugusumbana si cyane ni vya bindi umwe ashobora kugira ayo mahigwe akaronka ico gitsinda ariko still Aigle Noir uno mwaka turabona yuko hari ikintu ikeneye ariko je ico mbona Alonzo kuri Rukinzo ntabwo jewe novuga ngo igira resultat ngo zigize ngo irangwira deceive ubwa mbere mu kwibaza Rukinzo ngo itakaza ama match menshi no kwibaza aba bantu baje bafise objectif ingana gute bari bafise ubushobozi bungana gute uri kuraraba Rukinzo Alonzo ntabwo nkuko kike yavuze ngo twari tuyiteze muri zine oya siko jewe ndabibona kuko nk'ubu Rukinzo deja ntiyarayitsinzwe na Aigle Noir still iracari imbere yande ya Bumamuru iracari imbere yande ya za message ngo bambe za Musongati message ngo ziri imbere yabo iri imbere yabo gato nayo banganya amanota malgré ivyo byose ariko nta muntu numwe urumva nta muntu numwe gushika kuri no journée buriya ziriko ziranagenda hasigaye zine kugira ngo faze igire ku rwego rwa Rukinzo twarabonye yaje yiyubatse neza twarabonye itsinda amamace muga nta warayiteze uvuga ngo zose tegerezwa kuzitwara ko neza kandi uri korera n'amamace batakaje menshi namwe batakaza imbere y'uwategezwa kubatsinda ntabwo Rukinzo woze ngo uyitere ivyatsi ngo yatsinzwe nande na Aigle Noir kuko nivyo baharanira si bimwe ni equipe ubona Alonzo yuko iri kwiriyubaka iri kiratanga icizere urabona yuko biyifashe nka sezo zibiri idasubiye inyuma yiyubaka ryashaka ryo kwiyubaka na ryashaka ryo kuvuga no kugira indoto zico baharanira vraiment bari yubatse muga ntibari bubikore muri sezimwe si equipe uvuga ngo iri buzihure na Aigle Noir hure na Vitaronane ngo yunguzitsinde zose urumva ahubwo iyo uri kuraraba uko yiyubatse na resultat zabo je mbona bihuye kuko batsindwa n'uwo batsinze kandi si ba bantu bavuga ngo sezo iza gutangura ngo twabaziga mu bategezwa kuba bambe canke bategezwa kuba muri zine za mbere hari equipe ubona yuko zimeze neza kubarusha ziza zarateye iyo ntambwe kubarusha hariyo nka Vitalo hariyo Aigle Noir hariyo Flambeau du Centre message ngo zinabuma muri na Musongati abo bose atavyago bagize muri championnat uri kurira paraporo y'amataye bafise nivyo baharanira bategezwa kuza imbere ya Rukinzo ni equipe nziza yiyubatse mugabo a partir y'ino sezo bibasavye nka sezo zibiri barashobora kwisanga hano heza cyane badacitse intege donc sishobora kujija rero ngo mu kibanza ca gatano ngo Rukinzo ngo ntihoza ko ukabona je mbona ko biri positif ivyabo biri positif biri positif ku ngabo sezo gitangura no mumenyereza miburo wa Rukinzo bamubajije gahunda afise no mvuga muri objectif yaravuze yuko big four kabisa ariyo baje kugwana inose kandi ntibiraja kure biranacashoboka hari ibintu ubona ko ari vyipfuzo uyi Rukinzo ihejeje imbere ya Musongati na Interstar reka tunayishiremo na Bumamuru yo bari yesheka kuri izo equipe paraporo ya reality ya champion ukuntu tuyibona yo bari yesheka kuri izo ahubwo Rukinzo nk'ubu bishitse Vitali gaheze imbere yabo Aigle Noir gaheze imbere yabo message ngozi Bumamuru siko nande na Musongati bobo bagakurikira wovuga ngo bagize saison mbi yo bari saison nziza kuri bo kuko ivyo batangwe kubaka tutangwe kubibona nubwo buseriye kuko challenginga uno mwaka araho rero equipe nkiyo biyisaba saison zibiri kugira ngo igende ikonkurence vy'ukuri bamwe isanze muri uwo murongo hama havamwe umwe ateba kagitwara je mbona rero gushika ubu ivya Rukinzo biri positive cyane kurandi rwa Interstar batsindwa na RB Maspiri ni Interstar baje gutsindwa urukino rundi rugira kabiri no vuga gukurikirana nyuma yaho no vuga bari baje ku ntsinzi zigera kuri zibiri nyuma yaho bari batsinze equipe ya Magara Young Boys bagatsinda Tigre Noir cette fois-ci bari bavuye gutsindwa na Dynamique ariko kandi basubiye gutsindwa na RB Masipiri mbega kiki kuri ino equipe ya Interstar na Belize mukocha wabo tuvuge yuko isi esheki dasanzwe gutsindwa na RB Masipiri bivanye no vuga ni na gahunda bafise uno mwaka
eske amasipiri ni equipe bari gupermeta yuko ibatsinda nico kintu ndakubwira yuko iyi Primus Ligue y'uno mwaka irayobeye. Hari equipe zaje sinzi ko no kwitiza ijambo kuduhenda. Zitwereka yuko kabisa ati twaje. Tsinda match ya mbere, tsinda ikurikira, ya gatatu bakanganya, iyikurikira bagatsinda. Ukabona ati turabona izi equipe ziko ziraza. Ariko ukungene ama journée aguma ya avance agenda imbere. Hama equipe ko turabona ariko arasubira inyuma. Notama Interstar. Kubwa we Interstar byayo biriko biranga. Ivyayo biriko biranka. Kuko nushobora kumbwira yuko ugira defete zibiri zikurikirana. Ni ikintu kiba cerekana yuko hari ikintu kigoranye indani. Ngera ko kikuti ugapermeta abantu nk'amasipiri gutsinda. Uriya uri Ihiganwa bambe uri Interstar hari abantu bagutsinze tuvuga tuti aba nimbere ya match twabaha amahirwe yuko bategezwe gutsinda. Era batsinzwe n'amasipiri ariko kandi journée iheruka bari batsinzwe na Dynamique. Dynamique c'est vrai twari kudutangaza kuri Vitalo ariko ni vya twavuga tuti ni ikintu cabaye nyene cabaguye ko ariko baratwetse ibitsiro bitatu kubusa. Buryo fuma bati vyavuye 2-1 canke 1-0 kwa Vitalo ariko bitatu kubusa vyerekana yuko no munsi Interstar hari ukugabanukira kwinshi gusigaye guhari. None baheruka gutsindwa nande na Dynamique uno munsi utsinzwe n'amasipiri hari bitangwa kutagenda neza muri byumvikana yuko ari ibintu biriko biraba muri Interstar ukugabanukirwa ni vya bintu tuzobona equipe igenda imanuka buhoro buhoro igaheza phase aller iri nko muri 10e place. Ivyo c'est un mauvais signe yerekana yuko iyo equipe niyaza muri phase retour ata bintu yahinduye dusa kwibona si iri muri zaje nizo bari mu kibanza cindwi equipe y'icumbi igira 10 ibasomba inota rimwe ryo. Iyumvire rero match ikurikira bagizere bisanga muri 12 hariya niyo ngorane iri kwiraba Interstar ubu unye biriko berekana ati mbega ikibazo ntituzaho kiri kubakinyi kiri ku burongozi kiri ku mukoca vyose bibaho turazo nga mu Burundi hari ama equipe ariko araca mu ngorane zikomeye ama challenge menshi tutamenya ibi nabyo birerekana ko Interstar iri mu bibazo iri mu bibazo ni bibazo kandi sini reka twongere koko ivyo bibazo biratanguye kwibonekeza kuko Interstar mu ntango za saison hari cizere yari gitanga urumva Alonso twarabona neza kugiye gutandukana na ya saison imwe bagira ahantu bagakoroka kuko ari match batsinze zibatereka no ku myanya myiza nikimenya batsinzwe match zibiri muga ntibaragera kure cyane baracaye umwanya w'indwi buriya mwanya w'indwi utsinzwe match zibiri ububona ko hariho ico bita akiba mu Giswahili hariho akantu wari bikiye hari impamba wari wibikiye ava rero nibaza yuko ivya Interstar kiki ntaho biraca babaye shapo kuko Interstar yayagize saison bambe yatanguye yayagize intango nziza igitangura wanashima uravye nayo match abiri batsinzwe siyo yaragoye kurusha match bakuye ko amanota Alonso no kuvuga bari bakuye kwirimbura uri equipe nka Interstar paraporo ikuntu itanguye kuyubaka sindayibona mu mateka cyane ndayirabira muri izi saison za vuba avala nepase bari muri deuxième division mu mwaka uheze bari muri première division mugabo warabonye ahantu bavuye kure cyane ino saison haraga progression bari bakuye kugira cyane ko nabo bihaye objectif kuvuga ngo turashaka big four siko Alonso rero equipe nka Interstar iyo umaze kubushobora kubona yuko muri championnat nk'iyi utanga icizere bakapable yo gutsinda izi zose izi zitegerezwa kuba ziri nyuma yawe guhera kuri Burundi Sport Dynamique guhera kuri amasipiri yabatsinze Magara Young Boys Tel Aviv izi zose za Olympique Tare bakapable yuko utemera aba bantu Alonso ko bagutesha amanota usigara uvuga uti hagati ya Vitalo Aigle Noir abitwa ba Flambeau du Centre abitwa ba Message Ngozi abitwa ba Musongati bobo nyimba boshobora kugutsinda mugabo ugireho mu nka babiri ukura ko nanile urumva kiki bandi nyene bagaragara ko bategerezwa kuba bari nyuma yawe kiraze niyo makosa ya mbere ubundi ibi nivyo bisubiza inyuma resultat za equipe aba bategerezwa kuba bazi imbere yawe ukavuga uti nzotsindwa na Bumamuru nzotsindwa na Message Ngozi nzotsindwa na Vitalo nzotsindwa na Flambeau du Centre
mugasi ndi bwemere gutsindwa na Tigre Noir, ndi bwemere gutsindwa n'izi za Olympique Star. Nico kiba kivuze ntuze kuko iyi equipe ya Interstar ntiribuze gutsinde match zose ngo irigende kugwana igikombe. Aho peut-être ivyo biragoye cyane kuko hari abamaze gutera iyo ntambwe kubarusha. Ariko il faut ko muri resultat zanyu haba progression. Iyo progression rero nta gutera imbere uri kuragira utsindwa n'amasipiri, utsindwa na Burundi Sport Dynamique, tsindwa na Bumamuru, tsindwa na Vitalo, tsindwa na Flambeau du Centre. Bamwe hazova utwara igikombe. Mugabo babandi nyene bamwe uvuga ngo bashobora kuzoheza muri kuva mu kibanza cy'indwi kuduga gushika ku kibanza ca 16 Alonso. Aba kwemera ko bagutsinda abari esheke kuri Interstar. Kuko Interstar ikibanza ca nyuma utarekuriye kurenga ko ni ca 6. Kugira ngo twemere tuti ya progression ya Interstar twayibonye no mwaka. Sinzi nyimbo vyumva kiki. Urumva Alonso? Tsindwa umwe naba bari imbere yawe. Aba bashobora guheza imbere yawe. Muri ya myanya ivuga ngo we uraharanira ku buryo tuza kujija tuti Interstar ntiyabaye ya mbere, ntiyabaye ya kabiri, ntiyabaye ya gatatu, ntiyabaye ya kane. Ntiyabaye ni ya gatanu ariko umwe yabaye ya gatandatu canke yabaye ya gatanu. Mugabo abandi bose ugiye urapermeta yuko bagutsinda bazobe barizwa mu bibanza vy'icumi vya 11 vya 12 ntabwo uri buronke nico kibanza ca gatandatu utwa uwemera resultat nk'izo. Nuko kuri amasipiri bobo bavyungukiyemo cyane gose kuko bavuye no mu murongo utukura. Voilà. Bahise baronkano bagishikana amanota 11 byabashize ahantu heza cyane gose gutyo basize inyuma yabo novuga umwanya utari muto yuko amanota abiri kuri no migwi si makeyi kuri no migwi chaque semaine canke chaque journée igomba gukwega bitegwa gutsindwa nari ntamwe nuko rero haraho yongera ko iyo calendrier y'umwongo kuntu izoba imeze ugasanga biragufashije cyane kuri amanota abiri umaze kubashiramo. Nuko rero ku rundi ruhande ni equipe ya Tel Aviv bavuye banganya ubusa ku bundi na Tigre Noir. Uko biri kose ni resistance nziza kuri equipe ya mbere canke ya kabiri yakire canke yakiriwe kuko ni migwi ibiri ubona yaho ubona umengo inguvu nta gitandukanye c'inguvu barushanya kinini ya cyane gose uretse yuko buri muntu wese kuri no match yaraje kugira ngo agerageze kurondera amanota ku wundi kuko byashoboka cyane gose ariko bava banganya inguvu kiki. Bave banganya inguvu nta byinshi ndova kuri iyi match ya Tel Aviv na Tigre Noir. Gusa ico novuga nivyo sinokiri haracari kare sevre haracari kare nivyo ariko ico mbona ndabona umugwi wa Tigre Noir wasubiye inyuma cyane gose sinzi ikintu kirimo wasubiye inyuma cyane gose yumvire kuri match zitanu baheruka gukina nta victoire bararo yumvire Tigre Noir uretse nire zibiri naho nyene zibiri nyene zo hafi na hafi ahandi ho bari bavuye gutsindwa incuro zitatu zikurikirana. Yego kuko ndabona nivyo ni ya equipe uri kuraraba ni equipe tuzi zibiri zivuka na Tigre Noir na Tigre Noir uri kurabiraba ni imwe iramurira yindi uvuga uti umwiza waye muri Tigre Noir acaja muri Tigre Noir dibitangaza ko aja muri Tigre Noir ivyo kandi turazi nama objectif ya Tigre Noir. Tigre Noir rumva ni pepiniere nka academy ariko barategura bavuga ati umwiza baye twumva après une saison cyangwa deux saisons uyu mukiba murondere isoko mu yandi mashampion mu bihugu. Ivyo turazi ngene Tigre Noir ikora kandi ibintu vyiza ivyo rero nukuvuga yuko iyi Tigre Noir nayo niri kurasubira inyuma kuko sindi ko byo gusubiriza ivyo bihenge biba byavuyemwo biba bigoye. Ndabona Tigre Noir uko yari yagwanye umusezi heze ntikoroke hatagize igikogwa nova nka muri phase retour bavuga bati turaba abandi bakidushiramo bakomeye nimba tubakurahe niba bigenda gute kugira ngo uyu mugwi uguma muri première division. Ndabona bizowugora kabisa nubwo turacaye kuri journée ya 11 ariko ahantu bari ku muryango harya mu kanya gatoyi hakagira iyiduga musosho wikaduga canke igikamanuka bizoyigora kuva muri ya mugongo utukura. Nivyo rero mvuga nti Tigre Noir vyari kurakora les objectifs ntituzizi zarizo kuko turazi yuko nakubikora equipe zibiri zivukana zifise objectif imwe yo kuramura abakinyi ikabavyaza umusaruro nuko novuga. Ivyo rero kuri Tigre Noir sinzi nimwe twovuga tuti mbe Tigre Noir igiye mu cicaro ca kabiri so bari agahombo kuri tuyite basi Fondation Pax Burundi
azoba ari agahombo kuri bo canke azoba ari ibintu bisanzwe kuko tuzi ko Aigle Noir rihari ariko ico mbona Tigre Noir kabisa iri mu bihe atari vyiza sinzi les objectifs yazo ariko si bihe vyiza nuko iki ahereje ku kintu ciza ngo sinzi objectif yabo ibi bintu je narakunze kubibona kuri aya ma equipe akukira ubuyobozi bu ntabwo equipe ziba zifatwa biragoye kumanaginga equipe zibiri ntibigoye kuzimanaginga ahubwo kuri objectif niho bigorera urabona haraho equipe ibigifatwa ko umwiza wo muri Tigre Noir ategezwa kuja kurinde muri Aigle Noir siko nze babigenza muga kenshi niko bikunda niko babigenza kandi twarabonye abapeti ba Kagabo muri Tigre Noir baguruka cyane gose nubwo bakiduga muri première division ndetse bitwaye neza muri saison ya deuxième division uno munsi babarizwa muri Tigre Noir muri Aigle Noir nako muri Aigle Noir rero ikindi wo kongera ko uretse ivyo vy'ubuyobozi bubikoruko n'umwiza muri Tigre Noir indoto ziwe za mbere nukuja hariya muri ba Grand Frère muri Aigle Noir ico rero kirakunda kuba gishobora novuga gutuma iyo ekipe umusaruro ugabanuka kuko bamwe bari bayigize nziza baba bavuyemo ukaduza abandi bashasha kuko ni ekipe forma ni ekipe de formation urumva ni ekipe y'abakiri bato iduza bato buri mwaka ubundi normalement Alonso ekipe yaduze mwaka uhetse normalement nko kuvyo tubodora turaba nk'iburaya ekipe yo yagowe n'igice ca mbere ca champion ariko Alonso gushikamwe ibarizwa mu murongo utukura ukabona irakubisa ama victoire iranshenye victoire irasubishize ko victoire mu gice ca kabiri ca champion ikarokora gukoroka kenshi saison ikurikira iba continuité ya resultat nziza niko biba bimeze kuko ryabanga ryo gutsinda baba bamaze kuja kuri uwo murongo mwiza wo kumenyera intsinzi bimwe biba yanzitizi yabatera ama defete peut-être iryo banga ryo muri première division batigeze bamenya baba batanguye baba ico baba bagitoreye inyishu hari ukuntu kera ku ishuri ya Alonso wasanga umwana wize 7e 8e 9e kenshi byaba byiza ko umunyeshuri adahindura etablissement hari kene twavuga ngo nabigisha umaze kubamenyera nuko babaza turabimenyera siko sinzi nyimba ico kintu mwebwe mwarabanye naco kuvuga ngo umwigisha ukuntu abaza ububizi ndabizi kandi wakwigishije geography muri 7e wasanga gushika muri 10e kenshi ari wazoba ariko donc ugasanga ugiye ku yindi etablissement biraza kuba nka trimestre ya mbere kwikugora cyane kuko byose bibaye nka bishasha nuko kuntu ko kumenyera bigisha ni bishasha rero nivyo ndiko ndakubwiye iri banga mu bisanzwe batekezwa kuba barari profise kubera intango ya championnat ya Tigre Noir yari mbi mu mwaka uheze iya kabiri yari exceptionnel kabisa gushika mu kwamisha abantu nka Bumamuru bari ku gikombe neza rero kuri ino saison mbona ko mu byo bavyarababangamiye nuko hakuba renforce n'abakinyi beza bavuye handi ahubwo bafata beza ugasanga babavuyemwo bagiye gutera imbere hariya muri ba Grand Frère ugaca usanga ahubwo ngaha muri Tigre Noir bongerejemwo inguvu kuko ni equipe bize cyane ntisiga imbere guteza imbere izo mpano haraho rero usanga bigukoze ko mu mamacha mwamwe kuko izindi equipe muri saison buri saison baba bagira bagenda biranforsa match yari komeye hari igitega yari match yari kwihuza ino equipe ya Musongati na equipe ya Bumamuru kiki ni Bumamuru kuva bahinda umumenyereza ibaye novuga niri hagati kunganya inshuro zitatu ibi kuri Bumamuru nta mubona yuko cyo bari kibazo kumbura ni kibazo gikomeye kuko turate uwo mugwi novuga nubundi ubuguhagarikije ni equipe ya Musongati nayo sintoyi ariko kandi curabarezi novuga zari waruherutse kugira Bumamuru nawo nyene hari ikintu kitagenda neza ni kinda kubwira ngaha nuko nyene abarundi dakunze kumenya ibintu byinshi twebwe nk'abamesha makuru ni equipe zike tubona iyo zigeze mu bihe byiza zigumiza ko ibintu byabo ni equipe ya Message Ngozi dushobora kubona Message Ngozi twara igikombe
ikagumana wa murindi tukabona ko message ngo zimeze neza ni Flambeau du Centre ishobora gutwara igikombe tukabona mu mwaka ukurikira igihigari ku gikombe ariko na equipe menshi twabonye iyo atwaye igikombe canke iyo atweretse saison nziza après hagize igihinduka tuziburize equipe izi zate tuko ni ordo twarazibuze za top junior tukazibura zikagenda ivyo byose ni ibintu vyaba bikubirashika rero kuri ibi vya Bumamuru Bumamuru ni tena titre yatwaye igikombe twari igikombe abantu bose bavuga ati Bumamuru kabisa yaremazi ya kimerita yakigwaniye na Flambeau du Centre rero kuza muri iyi saison twarabonye nyine nabone bikomeje inkino za Champions League nubwo vyaciye vyanka bobo ubwabo ivyerekeye vy'amadefete byanko bavyakira kandi vyari bibi umumenyereza yari ahari bahinduye umumenyereza muhinduye habaye n'izindi mpinduka aronse cyo bomenya coco kuri iyi match ya Musongati na Bumamuru Bumamuru ahubwo yaritanze kubona isho kura niri hari igitego kwa Musongati bivanye n'ibibazo Bumamuru ari kuracamo aho vyarinze bibavuga ati haracari ko haravugwa yuko ntituramenya yuko coach azoza kumenyereza iyo igorukino ivyo vyose navuye ngavanye ndavuga nti iyi Musongati muri kayiva impande Musongati azogiza bigizeshe kuko umuntu nk'uyo psychology mwana bameze neza no musaba kinyi baracibaza ati mbega ko twebwe president agiye azoza kacu naka nimaje naravuganye naba abo twavuganye je bagiye ese kuno munsi ivyerekeye salary wanje bizogenda gute abakinyi ivyo byose baravyibaza mu mutwe mbega umukinyi azokina mu match ameze neza sire maharaje umuntu arababwira ati arabatera intege aravuga ati nimwihanga tuzogerageza tukijere tubane namwe habakidi babaritanga baravuga ati kudukina sino Musongati fare kucu profitira harya nyene umuntu ataritora kizaza bigaho n'ibintu bakubita amanota ko cyatahana kuguru ni no muhira kubwanje Alonso wanashima Bumamuru hamwe bo kwiyumvira nkuko turiko turababona yo bariye sheke bagize kumva ko bari mu bihe bibi kubwanje nta bihe bibi barajamwo cyane sinemeranya n'ingingo y'ukwirukana umumenyereza wa mbere sinigeze nemera ko yari amaze kugira resultat mbi kandi sindabona Mutombora nk'umaze kunanira nivyo igize match ya gatatu ya Mutombora ntararonka victoire ariko yaranagwanye ntaratsindwa kandi muriza ataratsindwa hariyo match uwari wese yopfa yozitsindirwamo message ngo zesi equipe nto yuvuga ngo utegezwa gutsinda kandi na Burundi Sport Dynamique buriya nka equipe yari ivuye gutsinda Vitalo itarigera itsindwa igatsinda Interstar kuri bo ndabona hari ico bakoze kuko peut-être twari no kubatahura batsinzwe nande na Burundi Sport Dynamique kuko nabandi yari hejeje kugirane kubatsinda kandi tubona yuko umengo nabo bari bakomeye donc kuri Mutombora il suffit ko abakinyi bamugumiza kucizeye urumva il suffit kandi akaronka soutien akaronka soutien y'ubuyobozi kumva nyene ko bamuri ntibashoke bamubona muri yashosho y'umwe birukana navyo ntibe ari byiza buri gihe nyene kumva yuko kuko hari gihe abantu Alonso buriya kiki haraho bizoba ngombwa ko umupresident cyangwa ubuyobozi bwa club bumenya ko butegezwa kugira mentalite itandukanye ni y'abafana kuko abafana nibo bameze uko umufana ntagomba kwanaliza ibyo mumenyereza ntagomba kwanaliza bya match yakinyiye mugoye n'itamugoye akeneye intsinzi gusa urumva ariko ubuyobozi bufise ibintu byinshi butegezwa kuraba urumva butegezwa no gutandukanya kumva yuko kubutsinzwe no munsi bitarangiye kubu no munsi equipe iri mu bihe bibi bitavuze yuko jizoba ari nziza ahubwo nukubanza kuraba ikiri donc ubuyobozi imbere y'ukuraba ikintu kiri negative muri club ifo kuraba kwanze biri positive byose uko bimeze muri ico gihe imbere y'ugutandukira biri negative ifo kuraba ibiri positive byose ni navyo bihera mu kuvuga ngo uyu mumenyereza turamuha icizere kingana gute turamuha chance zingana gute kubwanje rero kuri resultat ntararonka victoire muga muri match zitatu Alonso
wanganije na message ngo zose ugutera ivyatsi wanganije na musongati bari giteka musongati meze neza cyane kuramwe izi match zibiri ziheruka gusa musongati yafururije match zimeze neza ntabwo ari resultat mbi kuri mutombo je mbona rero yuko igikuru kuri Bumamuru nukumuha icizere mu kumuha umwanya ni mushasha ntabwo yatangwanye na equipe ntabwo yagize pre-season kandi mwamuzanye mu mwizeye ilfo ko bamuha ico cizere kubganje iyaba nk'izi match yazitsinzwe na message ngozi wabonye ko no gutsindwa bitandukanye hari aho utsindwa abantu bakananirwa kwihangana warabonye nka nuzenye nka match ya Flambeau du Centre gutsindwa bitatu vyahise nyene vyerekana ko abantu bose bavuga bati ibi byo ntabwo turi buvyemere kuri bajya rero musanzwe mu givyo muharanira iyo utagize ubushobozi bwo kubatsinda gerageza nawe ntibagutsinde nibaza ko ico kiba kiri positive. Yes, nuko hambavu y'ugo rukino hari urundi rukino novuga rutari rusanzwe namba wari kapitale cyane gose kuko gwari kurahuza equipe ya mbere ndetse na equipe ya gatatu buri muntu wese novuga yarafise inyungu mu gutahukana intsinzi kuri ugo rukino ni hagati ya Vitalo bavuye banganya ubusa ku bundi na equipe ya Flambeau du Centre hari ya anye i Buganda kuri no match Vitalo barahungukiye canke barahombe. Aha rero kuri ico nico kintu kire kigoye kuko aho nta jambo baduhaye ubusa ku bundi ntiwovuga ngo kuko nivyo baba bakinye ariko kubganje umugwa wahungukiye ni Flambeau du Centre ntabwo je ndabibona ko warahungukiye jewe equipe mbona yahungukiye ni Vitalo kuko vyayigumije mu mwanya wa mbere kuko iyiza gutsindwa ahubwo yahomvye ni Flambeau du Centre kubera Flambeau du Centre ifisa ngahe 20 vyagumye kwa kundi nyene nukuvuga Flambeau du Centre yahombye kuko iyitsinda yoyo yaca yegira yacitwara Vitalo yacinganya amanota na Vitalo yacinganya amanota na Vitalo yagenda muri cadre kuvuga ngo urinze Vitalo uyisanze yakirira ukayikura ku inota rimwe uzi kuri Flambeau uri wa kabiri uba wicungiye nande mo sanse ndabibonye nta tuntu tuduhengera paraporo ya Flambeau du Centre twari duhaye Flambeau du Centre yari imeze neza iyo ni point uko biri kose Flambeau du Centre amarema yabo menshi ya paraporo ya Vitalo yabo yari imutse ikigira kabiri ya Lonzo buriya Vitalo yaragize imana novuga ngo calendrier yabo mu ntango ya championnat yari nziza urabona nk'ubu Vitalo ubu nitanguye serie y'amamatch agoye bamwe bayegereye bamwe bayiruka inyuma kubabuza rero ko bayitsinda ngo umva Vitalo nk'iyi resulta ino ndwi yayirangije inganije nande na Flambeau du Centre sinibaza ko izoba ifise umu adversaire agoye nka Flambeau du Centre no sezo mu byo tumaze kubona ni Aigle Noir peut-être nawe nyene wo wundi mu challenge ari serie cyane kugeza kuri 11e journée rero Vitalo kuri resultat zo kuri mu mwanya wa mbere ukinye n'umuntu urusha amanota 3 urumva umukuye ko rimwe agukuye kwirindi ariko wowe ugumije mwamwe 3 iyo ni réussite ni ya parvena kubikora kuri aya ma equipe nuko nyene na Flambeau du Centre nayo izo bibiri kigira neza mu zindi match mugabo mu biharuro nk'ivyo biga parvena ko meme na phase yale ikora resultat ziyifavoriza kuguma imbere y'abandi resultat zose yabiyukunganya yabigutsinda iyizotuma imara phase kuko burya Alonso igice cambe cha championa kukimarura imbere y'abandi birafise ico bisiguye kinini cyane bivuze yuko mu musaruro wose ugiye kwanaliza muri rusange uba warabarushije warabarushije kubijanye n'ino ndwe rero je mbona yuko Vitalo niyo yitwaye neza imbere ya Flambeau du Centre kubarusha kuko kara gaco ka Flambeau du Centre akona kazi yategezwa kwikorera ta wundi muntu yategezwa kubakorera kuko uvuga Vitalo wewe ngo wabaye imbere yacu imisi n'imisi none ndakwifatiye jewe ndakwifatiye neza uno mwanya tugiye tuguhagarara imwe twese canke ndawugukuremwo kara kajo ka Flambeau du Centre ariko kandi no kubakura kw'inota rimwe navyo nyene si bibi cyane kuri Flambeau du Centre kuri Flambeau du Centre ni vyiza kuko iyo umuntu udashobora kumutsinda emera nawe nta gutsinda kuko iyo Vitali bemera kwibatsinda ho yacaba menshi kandi en plus dosa
ukacuraba n'ikibuga novuga ugiye kukura kw'iryo nota ega vyashoboka yuko kubasanga hari Buganda byashoboka yuko Vitali n'abatsinda igira ya ekare nini ariko famo di centre ya Alliance twebwe wowe Vitaro two turiruka kumbura twenga tuguhagaritsi wawe hari raporo ya classement ni resultat nziza kuri bose cyane kuri Vitalo kuko Vitalo uko biri kose yabagumije mu mwanya wa mbere byari gushoboka ko bawuvamwe kubera iyo match nuko Kayanza United na Dynamique nabo nyene bwari ubusa ku bundi ku kibuga cy'Igatwaro. Dynamique n'ubundi ikomeza kwihagarara ko ndetse no kugaragaza no vuga ubundi bukomeza ibaye match ya kangaye badatsinda match gira match kane match ya kane badatsinda muri 12 points bafise amanota 10 barafise intsinzi zibiri na nire zibiri bafise amanota 8 bafise amanota 8 nire zibiri ni aguma mu 8 ahubwo mbere ya Vitalo baheruka gutsindwa buriya bari batsinzwe na Musonga okay bari batsinzwe na Musonga uko biri kose kuri Dynamique oya Dynamique kabisa kuri izi match Dynamique iragerageje gusa deception gatoya naho hugo ushobora gutsinda za Vitalo za Interstar ntushobora gutsinda umuntu nka Kayanza kandi muga nawo si bibi ko banganitse bisanze muhira si ibintu biba byoroshe ni Burundi Sport Dynamique wovuga uti muri rusanga udafatiye kuvyo kubo yatsinze yagize resultat nziza kabisa yagize resultat nziza ndetse urabona yuko yahambije imigwi myinshi cyane gose hari anye iri ku mwanya wa kangahe bari ku kibanza c'10 banganya amanota na equipe ya Bumamuri iri ku kibanza c'8 13 amanota 13 Dynamique na Bad yacenda ni yacenda ni Kayanza nabo nyene ni 13 iyi Burundi Dynamique na Bad kabisa iyi ndabone zo basumba inota rimwe ryonyene bari mu kibanza c'indwi urumva yuko izotangaza benshi ari hafi na hafi nuko kuri Kayanza nabo nyene si resultat mbi kuri Kayanza kuko Kayanza United nabo uko biri kose byari byiza cyane gose yuko batemerera Dynamique kwibatsinda ku rundi ruhande ni Moso Sugar na Magara Young Boys bariko baragwazanya hariya anye ariko uko biri kose twokomera amashi Magara Young Boys iyi equipe yamaze gukoroka Magara Young Boys je kubwanje kutavuga ko Moso Sugar nayo yoba yababereye umwana mwiza ahubwo Moso Sugar bazorogreta cyane gose inota rimwe oya iyo blessure ntushobora kuyikira nonse muvuye gutsinda Aigle Noir mu ngino 11 nukuvuga ngo ntuzenya Magara Young Boys yemeye gufukama imbere ya buri muntu wese mugakuru kino gwa 11 wewe mugiye guhurirako ibaye capable y'ikuronka ayo manota aya namanota yasa no kumengo yandikiye buri muntu mugo urayabuze yo nico gituma iyi champion kandi uvuye gutsinda Aigle Noir uvuye gutsinda Aigle iyi champion irayobeye cyane ni Premier League ivyo muri ko muravuga fata iyindi example ushobora ati ni ibintu bitari byumvikana fata Aigle Noir uvuye gutsindira Musongati wawe icitsindigwi wabo na Moso Sugar wewe ivyo bisigura gute ni ibintu byumvikana donc amanota 3 muri mo championnat ikintu matwara Alonso niveau yukuba ala hotel no kuvuga lo mentale kumenya uburyo equipe zacu zikonza donc iyo mentale ya match par match yukumenya ngo Primus Ligue ndasabwa kuba mfise ugukomera mu mutwe kungana gute kiragora imigwi myinshi yo ngahi wacu ushobora kubibona muri champion ushobora kubibona niyo equipe zacu zasohotse urabona ko kujera iyo mentale kumenya ngo ko nari nakagaze neza imbere ya Musonga bambe ya Aigle Noir iyo mentale nakoresheje kuri Aigle Noir kuyibura imbere ya ntuze numva ko ari ibintu bitangaje ubone ikintu gitangaje nibyo abantu ntibahozaho pushije kuko wewe gutsinda Aigle Noir ntabwo wayirushije ingufu ntabwo wayirushije ubushobozi ntabwo wayirusha forme ntiwayirusha abakinyi beza ntiwayirusha ibihe byiza ntiwayirusha ko wewe ari wowe wayakiriye ariko ivyo byose ukabisirmonta ukaba hejuru cyane psychologiquement ku buryo utwara amanota Aigle Noir mugiyo manta ukayibura imbere yande ya ntuze ya Moso Sugar ya Magara Young Boys urumva ko hari akantu kaba kabuze cyane gose Magara bobo bariko bategura deuxième division mu mwaka uza bari mu myiteguro kandi bazoyimaramwe bazokwitegura bikwiye iyi equipe tayari bategura deuxième division ariko kiki kubera iki ibintu byose vy'Imiami
Alonso aba yateruye kubita hasi n'inguvu ziwe zo. Oya avuze ko kabisa. None inota rimwe gamutama. Oya ibijambo wakoresheje birakatse. Ngo bariko bategwa deuxième division. Tukiri muri journée ya 11. Tubabeshe Fuma worosha imvugo. Tubeshe abakunzi bacu. Reka gushira nk'akantu kuko twankalo. None gasha ndabasiga amavuta. Ariko woroshe wemere bazuti basi iyi equipe iva ahantu hava umukolege. Reka nkoreshe inguvu noroshe nuko mumbabarire ba nuko ku rundi ruhande ni equipe ya ino equipe ya Message Ngozi nayo nyene nivyakunze kwironka amanota 3 imbere ya Olympic Star nayo nyene ngahanu ndashaka kuvuga ko nubundi ari esheke kuri Olympic Star nako kuri Message Ngozi ni esheke kandi ni esheke zibandanya kuboneka nibihe bibi no vuga Message Ngozi urabona yuko ya sura twayibonamwe no vuga mu nama bila yabo ya match zitanu bariko bararasha bila yabo ya match zitanu ni intsinzi imwe yonyene no kunganya gatatu no gutsindwa rimwe kunganya gatatu intsinzi imwe kunganya gatatu buriya upfa umutsindwa upfa umutsindwa kangahe mukagira kutsinze na upfa umutsindwa kunganya gatatu upfa umutsinda kabiri ugatsindwa gatatu ofu mutsindwa gatatu gatsinda kabiri hakunganya gatatu urumva kuri Message Ngozi je ndabona yuko ibyo kuza guhagarara no vuga ugwanira igikombe na za Vitaro za Aigle Noir bariko bararekura gato petete yagize ikintu gihinduka nyene hari muri resultat zabo Message Ngozi kabisa ndabona Jimmy Ndayize yataki nahinduye iriko banganije na Olympic Star y'Imuyinga kuko yari derby mugabo ya 11 hariya yari derby mugabo muri championnat muri saison nka zitanu twarabona ko Message Ngozi iracaye muri Big 4 ariko ni gerageze kuko nkaho hari match zingahe bariko bagiye barabahagarika bari gushobora mu kanya ca kabiri ntawo bizi bivanye nibi nka vyabaye kuri Framo du Centre ni vyabaye kuri Aigle Noir bo bariko bari mu banza vyiza ariko reko bagagaza gutakaza amanota nubwo bakiri muri Big 4 bashobora gusanga babigumije ko ivyo bintu barashobora kuyivaho kandi kuyisuramo bizogorana kuko hari izindi equipe za Rukinzo ko ziraza bagize amahigwe Rukinzo iyo baza kuronka n'inota na rimwe basi iki kibanza ca kane bariko bakivuyemo ndavuga Message Ngozi hoho no kuri Rukinzo raza kubona yuko ntibariko bakina match yoroshe mu adversaire yarakomeye Aigle Noir ndetse no kuri Message Musongati mu adversaire yarakomeye yari Bumamuru ariko bobo uravye mu adversaire bari bafise karakajyo keza cyane gose ko gutera intambwe ko guhano vuga intambwe aba adversaire bariko barabavogera ku kibanza ca kane ariko raba byabananiye rero muri rusangi nuko ibitsindo byabuze kuri no journée y'umunani byari bitsindo 8 gusa byabonetse kuri match 8 nyene umva yuko ejo bundi nitwaruye ibitsindo 17 bavuga ati ko buri kose umusaruro ni mwiza cyane gose kuri journée y'umunani gucyonye y'icenda ibitsindo byari byabonetse ariko cette fois-ci byari bitsindo 8 gusa byumvikana ko kuri moyenne igitsindo kimwe cyonyene nico cyabonetse kuri journée igira 11 ariko kandi ugiye kuraba match zine zose kiki hibonekejemo no vuga resultat y'ubusa ku bundi match zigiye kuri zine zose umva yuko kana munsi ndavuga kuri no journée siho bari aba defenseur bavyitwemo neza abasatirize kuri no ndetse n'aba nyegori kabisa banse ko ibitsindo vyinjira urumva yuko ngaho uretse yuko tuvuga ngo ubusatirizi nivyo sikirenga turaze ngaha mu Burundi ko arikinga gutsinda ibitsindo vyinshi ariko aba defenseur kabisa bahagaze kuri no journée nuko rero Vitaro yagumye mu kibanza cabo ca mbere amanota 25 barafise urukino rumwe rw'ikirarane barakurikirwa na Aigle Noir amanota 22 bo bafise inkino zibiri z'ibirarane equipe ya gatatu ni Flambeau du Centre amanota 22 nyene bayanganye na Aigle Noir bamaze kuba bakina match zabo zose 10 na inkino 11 Message Ngozi n'abakane n'amanota 19 nabo nyene bafise match zose 11 ni equipe ya Rukinzi ifata ikibanza ca gatanu amanota 19 banganya na Message Ngozi kuri match 11 equipe ya Musongati na bagatandatu amanota 18 abo nyene barakwijije inkino Interstar na abindwi bafise amanota 18 bafise urukino rumwe rw'ikirara ni Bumamuru nabo 8 amanota 13
bafise inkino zibiri z'ibirarane. Ekipe ya Kayanza United ni 9 amanota 13 nyene, bafise urukino rumwe rw'ikirarane. Dynamic ni ya 10 amanota 13 mu nkino 11. Ekipe ya Olympic Star na ba 11 amanota 12. Bona bonyene barakwijije inkino ni 11. Ekipe ya RB Masipiri ba 12 mu amanota 11. Mu nkino 10 barasurukino rumwe rw'ikirarane. Ekipe ya Tigre Noir ba 13 mu nkino zigera kuri 11 bafise amanota 10. Moso Sugar murongo utukura ba 14 mu bafise amanota 8 nabo nyene bamaze kuba bakine match 11. Ekipe ya Tel Aviv na ba 15 bafise amanota 5 yonyene mu nkino 10 barasurukino rumwe rw'ikirarane. Magara Young Boys nayo ni ya 16 hari yabifitiye inota rimwe ryonyene n'urukino rumwe rw'ikirarane. Nuko uko niko bimeze rero muri Primus Ligue Burundi umunsi ugira 11 mu kurindira rero yuko novuga journée igira 12 novuga igaruka hazoba ari mu mpera z'indwi, ariko ku munsi novuga wa gatatu hari urukino novuga rutegekanyije rwari rwasivye kuri journée ya 10 hagati ya Magara Young Boys bazokina na Tel Aviv FC bazokinira hari anye i Buganda. Ariko kandi tuzoca tugaruka muri Primus Ligue Burundi ku munsi wa kangahe, ku munsi wa gatanu aho bazoba binjiye kuri journée ya 12.